batahuye ko aba bantu ivyo bashaka no kumbona ndi hasi nanje ejo nshaka no kwibona naduze uri hejuru kandi naduze ndi hejuru cyane kandi vision yanje vyose ndayishikako rero bano bantu nabaha agaciro bazotuma ya vision yanje ntayishikako rero genda ndayishikiye kureka je mbandanye ivyo niha ishingano zanje hama mbandanye nikorera akazi kanje hanyuma benshi bizobungukira kandi nibaza ko Salon Vibes imaze kugaburira benshi imaze gufasha benshi apa n'abayikorera abantu bari inyuma bayikurikirana ni benshi gose imaze gufasha benshi cyane urumva nk'aba bantu ndabiva nkumva sinshobora kubagira nabi ngo ndabahebe ndakubwira ati wowe uri umusazi nuko d'abord wowe ubivuze no ubanza ko umusazi urumva nimba uvuze ati wowe nta kintu uzovamwo canke wowe uri imbwa ni wowe banje kubimbwa ava kuri ya muntu ubibwiye aza kubimbwa urumva avuga ati ikintu cyose kinegatifu sohora kivuye d'abord muri wewe abangishikira wa muntu kibwiye kibanza kukwica wewe hamakaza kwicana wa muntu na wa muntu kibwiye mugabo nubwo bigenda uko onye wowe urafite ko sohora byinshi ni byinshi uri kuri niba batuse abantu batanu ngo ni imbwa wowe uri imbwa zitanu uri imbwa 5 fois nimututse abantu batanu ngo basazi uri 5 fois urumva Rona haje kantu kagiye tukazaniye wewe. Oh wow. Ije shaka kuvuga ikintu kimwe gusa kuri akantu. Thank you. Sinakabona nasinde ko ndi buterura intebe. Ariko ndaza tu. Reka nze kugira ngo thank you. How much tugukunda kandi tugushigikiye. Merci. Naho ntazi birimo. Yeah. Je nshaka kuvuga akantu kuri iki kintu. Kuri aka kantu twaguteguriye. Kazwa TV. Yes, reka tuwe ikaze gese reko badukurikira ni Kazwa TV turazi neza ko mudukurikira kandi mudukunda muri benshi cyane tumaze imisi tubibona ama commentaire atandukanye rero ariko ngene musika abantu bakuri ibiganiro byacu bakabiposta kuri Facebook sinzi ko ari sawa cyane nuko atari sawa cyane mugani baza ko muzoza ubunye murabikurikirana kuri Kazwa kuri Facebook kuri page yacu kugira ngo ntimuze murakura amakuru ahandi hantu turabasibiye rero kuri micro ko byama ni minyone ibintu nk'ivyo hama turagusanga ngo ugire subscribe utarayigira ikiganiro gishobora kuba cyagufashije ico cyakubwira ni kugipartage bagenzi bawe kugira ngo bakibone hama ugikunde utwandikire muri commentaire ati anye byagenze uku canka byagenze gutya kugira ngo ntugume uvugira mu matamatama kwa ubishire muri commentaire kugira ngo tubibone iyo ndi ngaha naho mutambona mba ndi jenyene ariko umutumire muba mumubona umutumire wacu nuwe nyene ariko arabaraba nibakwe ridasanzwe ko ndamukoresha namwe murabizi ko ibintu bidasanzwe ko ariko ndamukoresha sahano hasha kunda gukora ama emission ariko dutanguye tumushimire ko yaduha ikiganiro hama osi tumwakire tubikunze tubinezererewe kwa numutumire adasanzwe yitwa Ozirakoze niyo mazina tumuzi ko ariko tugira tumikaze atwidondore atubwire burya bwose ni Ozirakoze ninde turaguha ikaze mabuja akamabujereje ako niko kai ubeze neza nati zida bamugana deje minyona ariko kuri Kazwa nivyo bazisha Nadeje nage bazi Rafa Pascal turahari na Alvin abo ngo none ngo tiye minyona ndavuga nti bien sûr none ntubibona uri minyone nyene okay ngara ntibihakanye oya ntiyari kubihakana niko biri en fait urakomeye sava nanje meze neza kandamutse abantu bakurikirana Kazwa TV nabwe musigiye mukora ibiganiro byinshi nukuri nibaza ko mu boss wawe azora bakagushimira bimubwira mura kwera ibiganiro byawe nibaza ko ari byo birabwa cyane kandi uratesa vraiment ndakunda ukuntu ufise vibe nyene vibe tesa okay tumanye abantu bumviriza gose ibiganiro bya donc courage nawe uraravye yego mpanda biraba oh my god thank you saramukira ama screenshot yego shawarandungi sona cyenda gufatira sha turamfatirana yego ndabaramukije rero mwese nizire ko mugira mu bananje mu kiganiro hamavuze ngo nibakwe nisanzwe birgo barambona soya niba kwicarana nawe nako taciyambisha subahiro gasheri mabuza okay
ego idondora abakunzi bacu hariho ukubonye irya mbere hariho ukuzi kuri Ozirakoze skene ko biri ubabwire nyene tu umwidondoro gusa nta kindi nitwa Ozirakoze niyo mazina benshi banziko ni nawe abantu bampamagara donc mpamagaye Ozira bizi ko ntegeza guhindukira kuko mba nzi ko hari umuntu ambonye mpamagaye hama nkaba ufise ikimenyesha makuru gikora kuri online c'est pas kuri YouTube kuko dukora ku mbuga zitandukanye gikora online cyitwa Siren Vibes tukora ibiganiro byinshi bitandukanye vyiza umuntu wese bivanye n'ivyo akunda aritora ko dufise ibiganiro bifise bitari bimwe donc umuntu wese ari ukunda amasho aritora ari ukunda ibiganiro biri vyo kumotiva aritora nimba ari ukunda amasuje ashushe canke ndaza ari tabu aussi aritora ari ukunda ivyo abakobwa aritora muri girlfriend twagerageza kubaha amakontent wese aronka ivyo akunda Jess akabaza ko amatsiko kuri Siren Vibes dukunda kubona cyane Ozirakoze nakantu tout simplement kamatsiko kahaciye do passage bigenda gute ngo managing bige bintu byose kumbona cyane tumwa mu biganiro byinshi hariho Siren Show hariho My June ibintu nyene byinshi vraiment girlfriend fun and facts urumva ko ndabizi byose Kamera tegeza kubizi wowe umukunzi wa hafi yego uri muri bandi baraba ama emission badacaguye ngo je ngo ndumufana ngo bafana in fact gusa yego ngo dasohotse ngo nta canke ngo girlfriend canke My Journey ya urinze umbwira amazina yose no kubikurikana byose hama nikora ku byose ndabikorera byose ndumukozi wabyo umva ntegeza kuboneka muri byose kora ko ndakora muri girlfriend Greta ari wenyene ntiyoyikora yego arashaka kwikora mugabo ntiyoyikora nkuko twe turi babiri nkuko je nshaka kwikora jenyene sinde kweza nkuko Greta twone kwandi kumwe na Greta hamafana ifata nange ndayikoramwo nkorana badasa na banikita hama My Journey emission yanje yego donc igeyo ntabonetse ntikogwa hama na Siren Show ngene ni hama televiziyo kora ko mari wanje ntegereza kushaka kumenya ukunda managing sino binaniye kunda managing byose biba byanze yego donc ntegerezwa ni devoir en fait nariko ndibaza ingeno ryama mwijoro uziko wiyumvira aho uzokura fan and voilà ntegereza gupanga fan and fat ntegereza gupanga My Journey ntegereza gupanga Siren Show sha navuga ko biragoye ntivyoroshe uko hari gihe usanga ndiko ndavugana na banikita duko turapanga fan and facts ugasanga hari nawe Greta nawe ariko arandondera nawe dupange girlfriend ugasanga naje ndiko ndapanga jaho My Journey ho ndijenye ntaho ndibubwire ngo tuyipangane Siren Show nuko nyene urumva Siren Show entre tumengo ntigira umunsi wishira ko ntigira umunsi kora nyene ikiganiro cy'amashomba next show hayibonekeye ni hisoke urumva donc ntivyoroshe mugabo nibaza ko ni nagize imana nyene imana irampa iyo mpano yo gukreya ama content canke yo kwiyumvira ko nkora ibintu nkunda ndaryama nyene nkafunga amaso ama nkiyumvira okay dukora ibiki muri iyi tugire gute nuko yagiye vyanka pe ya nuko abantu nyene babona dusubira ibiganiro nyene kenshi hari gihe vyanka tukabura batumire ba girlfriend tukabura batumire ba fun and fact mugabo kora nyene ndazi imana idukunda kabona nyene abantu birakunze iraguha akayide ati hariho umutumire wa girlfriend iraba mwiyumvira cyangwa basanga bagenda barakwirondereye atwebwe turafise histoire ryoshe dushaka kuyishikiriza cyangwa uri kuraganira n'umuntu bisanzwe akaguhasuje fun and fact umva ukora nyine uvuga zikora akazi kiwawe cura bahana nyine yandi gateka ndandikisuje sinzoyibagire canke ngo ndayipropose abandi donc sinzi akazi yarakiwe kandi ugakunda uraronka nyene weyo kuntu ubimanaginga bien sûr mugihe ubikunda kandi uzi ko uri obligé kubikora ntaho bitererana ntaho uvuga ati ntabikoze birakora naka donc urumva ko uri obligé kubikora uri obligé nyene no kurondera way ngene ubimanaginga hama nyene hakacajemo n'ubufasha bw'Imana kurumva nkayo mayida kuza mu mutwe no twari Imana ibiyaguhaye ko ari gihe je nkunda kwabwira ko nkunda kuronka mayida mvuye muri douche agiye mvuye muri douche canke ndi muri douche ngene ndiko do bituma hoga kenshi hoya sinivyo hari n'igihe ntanayaronka mugabo hari igihe nyine kuba uri fresh mu biro uri pose uruhutse kandi bangi kuzobona umva mu mutwe harajemo kantu ndashaka gukora iki kaca ntora telefone ndavyanda cyangwa nandikira uwo muntu
ndose ide yiwe hama ukabona nyene nibaza ko ivyo ari Imana ikugiriye agaklende ati hano hantu araba ukuntu hakorera. Ego bon jewe kubwanje nk'umukozi wa Kazoa TV bon ndarazi ko tuzanye avant ko nja muri Kazoa mugabo mba numva ofite narimvira ikiganiro cyo kwankoraje abantu kuko mba numva tellement umuntu yicaye kubera ko ico cyuhura nabyo ni bitutsi ama encouragement hari umuntu yavuze ngo umubajira bite ngo ndashima Imana n'abantu bake abantu uzobona bafashe umwe wo kwankoraje usanga ari bake cyane jewe bafise ikibazo c'amatsiko nkavuga none burya fun and fact yakujemo gute wo munsi bambavuga ati je nshaka gushaka fun and fact kuko hariho idiba yavuye ahantu ukavuga ati ego ngira nshiraho fun and fact wewe iyo ide yavuye entre tie courageuse. Merci. Merci ndabizi nanje ko ndi courageuse vraiment naho tobimbwira ndanye ndavyibwira ndabikubwiye noneho rero Imana ishimwe. Ide rero ya fun and fact rero ukuntu yaje wanashima izina ryabonetse maze gukorana na bani kita mugabo ava ide yo ntiyahindutse ide yagumye ari yindi nyene yari iyo gutora hari amasuje ari ibintu byinshi biba muri societe yacu y'abarundi bivugirwa inyuma. Yego inyuma mu gikari hahandi abantu bavuga ngo mu gikari hahandi abantu badashaka kuvugira en public kandi ari ibibazo bihari mu bantu bigiye ku mugaragaro vyotorerwa inyishu. Yego ndavuga pourquoi pas je mana mpezagije platform kandi platform niniya tubivugira ahantu kugira ngo abantu babone ko réellement ivyo bibazo birahari hama bitorerwa inyishu hama chanda wana chama ntangoranya na Alvin. Yego ntangoranya na Alvin nawe twumwe ntago afite kuvuga ikintu cyose kishira ku meza mu kivuge nta bindi hama turayitangurana turakorana igihe gito après niho naje nagiye gukorana nabagiye ba dame w'icocoro mu nadukorana donc l'idée ni naho yavuye no mengo ndashaka contribuer ku gihugu canje bya bintu hari ibintu usanga atari bibazo mugabo ari ibintu abantu bakeneye kumenya ugasanga ni ibintu byarambaye ko je byarakubaye ko wewe mugabo ukora ko utapartage kuntu wabibayemo canke kuntu vyagenze usanga abantu ntibazi ivyo bintu bayivamo canke bitorerwa inyishu gute ugati wow kumbe sindi jenyine biko birashikira hano undi muntu vyashikiye yabibayemo muri ubu buryo donc c'est ça l'idée. Donc muraganiriza abantu system yaje ko mutera ariko muri ko muraganiriza abantu kugira ngo umuntu yumve ko uri karabakurikirana. Hari n'igihe wanashima tabari même n'amatémoignage ari juste des débats ziraho kora ko abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye. Je shobora kuba mfise icyumviro ku kintu ntagisangiye na Nikita. Yego ntagisangiye meme na wewe twicaranye ngaha anye mugasa ipazi ko icyumviro canje ari kibi canke cyo bari kibi ni juste ko ntidusangiye kuntu tubona ikintu mugabo hariho hariho ukundi kuntu usanga twagihurije hamwe kora ko twica tukagiganirako. Donc niyo mpamvu ari giye kusanga tugira amadeba atari nimwe no kubibazo mugabo ugasanga umwe wese arafise verite yiwe n'undi verite yiwe donc abantu badukurikirana baca barashwaziza. Yego ati nkoresheje ko nakayabivuze cyangwa ngo nshobora nakayabivuze ni kihe kintu mbona jewe nokorerako ko ntiduha ama solution mabi cyangwa ama solution ashobora kubagirira nabi mugabo aya des solutions zitandukanye mugabo atari zimwe umuntu rero akora ko abantu batwira baciye ubwenge baca bitorera. Wow kugeza mwimvire ku bantu vraiment merci pour l'idée aussi je nshaka ko tuganira ku biganiro bya Wafete kubera ko hari umuntu abona ngo fun and facts kubera ko ndibuka ko jerega ndabizi ndibuka ko bwa mbere harageze igihe mwake amakommentaire menshi ngaha muratwenga gusa muratwenga cyane muvugira nk'umusigira uravyibuka haga vyaradutwenza shaka kandi ubu ntiturabiheba. Yego ufite kugira ngo mwumve ngo umuntu aje kubiraba none ashaka mufata umuseriye nyene mugume mumeze gutya deja tukunda gusigura remisi yitwa fun and facts. Voilà nico gitemagira mwatoye n'izina umuntu yari kavuga ibintu biri seriye akavuga mu busere nkuko hari gihe ari emisi garuka kundwi bitarimo un peu de fun kutwenza abantu uganiriza abantu barabirambiga umenye n'ibintu bikakaye biza kurayibona mugabo nyene ifoko tworosha umuntu na message yoroye ko ayumva atarinze nyene kurakara kwa haraje girlfriends sati naco gute wacyumviriye ko gute kugira ngo
wafite rero umuntu avuga ati none yide nayo ya girlfriend kubera ico naza kubaza ni silent shock kuko ivyo vyo n'amakuru aba hari asanzwe ya namwe marabikora n'abandi barabikora ya yose ni rero shock gusa twayise izina kugira bitora inzira mu ya ntirebange ibindi bifise amazina yego bon girlfriend rero girlfriend nagize ide yo gukora imisyo y'abakobwa kora jewe nkitangura 7 vibes narinzi ko nzokora n'abakobwa gusa so ko nyene vyagiye biranka kubera ko James umurindi wanje wo gukora bigoye ku mukobwa yo bishobora ariko je nkanje nabishobora sha peut-être okay on continue rero ntibyakunze ko mara nkora n'abakobwa mugabo nivyo nayo nifuza rero ijya emission numvise ari emission shaka go iha ijwi amukobwa yego kwa ni emission en tout cas 80% umukobwa niyo haje abahungu tubaganiriza kenshi ku masuje y'abakobwa antuka umukobwa ariyumvamo deja ni girlfriend ariyumvamo urumva isete yari yo guhijwe abakobwa bavuga ku buzima bwabo barunkano bavugira ushaka kubura umukobwa mugabo utari entertainment utari wa muntu ahabwa ijambo mugabo la fait que wewe urafise histoire y'ubuzima bwawe nawe nyene iraryoshe ibakeneye ko abantu bayumva ushaka usanga yo kwigishije abantu yego wakora kutinya vuga ati nta muntu hanzi none je bazuma microphone bigenze gute biciye muki kugira sindi umusitare sinagiye kugwana sinagiye kugira nte nta kintu ufise mbwira abarundi mugabo ko bavuga ati ni emission y'umukobwa no tubabwira ati ni emission yanyu ntimwitinye nimba ushaka kuvuga ati jewe vraiment no munsi naryamye navyuse ndaja ku kazi sufika umukobwa iyo turaguhijwe vraiment turaguha microphone uzo dutere nkuru tubwire ukuntu wafunguye ubugani biharage irakuniga okay ushikiriza ikiri ku mutima mugabo cyane antuka abayica cyane duha ijambo abakobwa bafise ubwenzi yego parce que je personnellement ndi muri abandi bigoye ko ntahuza ko abakobwa bashobora ko bagenzi umwanya munini ari benshi bikaramba ndabafise wanashaka tumanya imyaka myinshi mugabo biragoye kandi twese turabimuza ko bigoye mugabo birakunda bafite twe bikunda duhija abo abandi vyakunze batugire matema yacu ku buzima bwabo ku bucuti bwabo byankuhaje abandi kura ko jewe ndizera ko ubuzima bwo muri isi tagira umugenzi buragoye tagira umuntu ushobora kubera ko vulnérable hanje abantu bose bazi ngo je suis une femme forte je suis une femme battante urabona mugabo hari ahandi hantu ngera nka manika mukata je anye biranse ndakeneye umuntu nisuka ndakeneye ubufasha urumva ndaba vulnérable ku bantu nke bari proche yanje donc no kugira ngo twankuhaje abandi ndazi bumve ko biraryosha n'abandi bantu busanga ubugenzi bwabo bubisha mugabo bufise amaso y'abandi acabumva reka natwebwe turashaka kunagura ubugenzi bwacu bukaryoha hama tukakundana tugafashanya mu buzima bukabandanya donc nivyo en gros nivyo hari n'abandi batari bazi ko bafise abagenzi bakabimenya biciye muri emission yego kora kuyikurikirana gose agasanga hari abantu bo mu buzima bwiwe bamubaniye neza bamuhaga bafasha bagira bese bandi bariko baravugira mu kiganiro akavuga ati none je ndafise umuntu harabingira biga bintu mugabo sindamuha importance nk'iyo uyo muntu ari bene misere ari karaha ujya mugenzi wiwe yego ugasanga bitumye aho marka ko hari abantu bari mu buzima bwe bari important abaha ya importance bakwiriye biciye mu kiganiro donc urumva ko on essaie yo gufasha abantu okay bon my journey nibaza ko ni my journey yeah. Okay nibaza ko wayitanguye kubera témoignage basi uha abantu je sinshaka ko tubitebe ko cyane shaka ko utubwira ko akantu turengana naho nyene aka kantu ko kwiyumvira abantu muzokorana muri Fun and Facts osi muri girlfriend ni kigano kimaze igihe kinini yaba girlfriends naho yaba na Fun and Facts ni kigano kimaze igihe kireke ni bigano biramvye vyagenze gute kugira voilà vyagenze gute kugira ngo birambe mwatoranye gute na Banikita hama osi janye mukorana girlfriends Greta vyagenze gute kugira ngo mutorane rega hari ibintu biba bigoye buryo bundi wa mugani kujya bavuze ati abakobwa biragoye ko bakorana kugira ngo mukorane igihe kinini twara abantu benshi baturindiriye nkuko kugira ngo dusambuke ego so batange so ni ibintu bisanzwe vuma kuvana n'abantu mukorana kubera ko avaye ko ndakwishura ngene twahuye
umuntu bashaka gukorana swat akagira voyage swat akaba busy n'ubundi buzima ugasanga nta mwanya wo gukora ibiganiro kubera ko bagiye bose bafite ubundi biganiro bakora bafite ubundi buzima bakora butari ibiganiro donc birasa nuko ku munsi umwe bidoshika peut-être tukavana mugabo ntibisigura ko ari twoba tuvanye nabi parce que gukora n'abantu mugahuza birashoboka kandi ari abakobwa birashoboka vraiment reka mpere kuri fun and fact fun and fact bage twarivuze muri emission twakoranye menga nibaze kumaze nka 2 semaines fun and fact arafa pasi yamaze nka 2 semaines badoje kwiraba twaravuze ngene twahuye bose Nikita na Dacia batangira batumire yego abatumire gusa ataraba host hama umwe wese agenda arabikunda avana korana na Dada gusa turi babiri tugatumira nyine abantu mareo umunsi ko turatumira Nikita nyine tubonye ukuntu yexprima we ntiyarazi no kwaza ko yisobeje mu ku TV online kora ko akora mu radio ntiyarazi ko uja ku televiziyo nyine akabishobora mbwa nambwiye ati uzobishobora ndetse kuzobishobora yego rero naravye ukuntu avuga mu kiganza twamutumiyemo avuga nyine ibintu bitomoye bitonze ku murongo akabivuga neza n'ijwi ryiza nyine ry'umumenyesha makuru yego ndavuga oh my god uyu muntu dukoranye bitese yego rero turayimupropoza nyine yumva ko imupropoza we ntiyumva ko jewe gukora kuri televiziyo mugabo nyine ukaca umwanka ukaca mugira ati nzobishobora deja no kuvuga gusa tuba turi kumwe nta n'umutinya muri twebwe hama twagiriye ko arakunda gose fun and fact no muntu anabonye hariho shoot iri kiraba arabwira ati kuri mva two turasayisha tugiri kuno nyene kuri bibe mu biryosha hama Dacia nawe nyene yatanguye yaje après Nikita nawe tumutumira nk'umutumire nawe yacarabibona niwe yanavyisabiye arangandikira ati nande muje muri group umva sinzi ngene nuko turafise group muje muri group ndabiba propose abandi ko twaga dufata amadiso twese yego twese nta numwe agifite droit gufata decision wenyene nimba ugize idée urayipartager twiyemeje irahubwa itemejwe ntikogwa donc tubana twese hama baca bavuga ati ni bon catangura gukora turi 4 sauf ko tusiga turi 3 kubera ko dadagiye Gitega gukorerayo Kazi ko naho nyene hari abantu bari bameze ngo mwaravanye kandi mwavanye ngira bari barindiriye ko umunsi mwaza gutanga témoignage ngene mwavanye bitari vyiza abantu barakunda vyacitse abantu barakunda yaranabivuga ona shaka taravana ko agira duge ko akora rugura ko hari gihe yamanendwe admisha ataza mu kiganiro yego twarabibonye yakagaruka urumva après biranka gose acaraguma hama umva tusike turi 3 hama Greta nawe nibaza ko abantu bavuga ngo bagabo bararakubira karota kumwe twagize ide y'ikiganiro kimwe tutanabivuganye yego hama turahura umunsi mwe hari muri show acha hari induru nyinshi vraiment ashambwira ngo ndafise ngo ide yashaka gukora ngo shaka kuzoyikorera ngo kuri Silent Vibes acha yimbwira nyene introduction arambwira ni emission nyene y'abakobwa kuno ngene hari induru nyinshi hari mwijoro mu abantu barushe sinashotse ndamwishura namwishaje imisi namubwira turazi ko nanje nagize ide nkiyo nyene gutseka rero tuzoyikorana iyo emission hama twicara turavugana je ndamubwira my ide yanje narambwira yiwe twumva biramacingana hama turimvira rero izina tugwa kuri girlfriend donc urumva nuko twahuye hama nawe gushika isaha tubanye neza dukorana neza turubahana nta winjirira wundi ngo bimwe byo kuburiranira indero ngo je ngamwe ndashaka we wamburira indero oya vraiment nukuri namanda mbwira ati je uvuye muri girlfriend nugusiga usigiye umuntu akora nka wewe ayitahura nka wewe kandi nibaza ko nanye ko hajeze cyane go akora ibintu byinshi akora ibintu byinshi gose kandi nanda batwimbwira ko ndamwemera ntiturahura amaso mu yandi mugabo ntagenda muraba nkabona umengo umuntu ati je urumva je umugore ayiruka akora ntitwohuza vraiment yeze kuba umuntu w'umunebwe cyangwa antererana ikiganiro twari guhuza mugabo twese turagiha importance arabizi ko mu bintu akora bifise agaciro girlfriend irimwo
mu maprograme yose yopanga niyo bafise voyage abimbwira karati dukore ama emission tuyabike ko ndafise voyage arabimbwira hakiri kare Yego. nanje nuko yambwira ati Greta yindwi sinzo bafise umwanya reka turabukunda tubinyaraguritse tubikore kare tubibike ngiye abantu bazahura ibiganiro baraba donc urumva ko ni naco kintu nibaza ko abantu benshi bakwiye kwigira ko nukubaha akazi d'abord kwibaha akazi ukora uruha no umuntu mugakoranye mu gihe umuntu atuma ako kazi gakorwa neza kagenda neza je vraiment bagya bose ndabubaha akora ko batuma ibiganiro biryoha osi binyohera gukora kuko sibaza ko nokora je ngene fan fact ivyo ukunda girlfriend ikora mugabo yokuvuna mugabo ntiyoryoha nkuko iryoha irimwo na Greta urumva donc turamacingana twese ufite ninka kurya Silent Vibes umunsi wogenda nubwo yoguma ikora ntiyoguma ifise vibe nk'igifise wandavyumvira mugabo nizire ko abantu bakora ikiganiro ntimuzoce mugenda oya Jean kugenda wowe kora ko iyi ni legacy yanje n'abana banje urumva ega ushobora bamombeje nararuhiye ubusa ega ushobora kugenda nk'ubu ushobora kuva kuri navuze nti wowe umunsi wogenda bikaba ngombwa ko ukoresha umukozi gusa baramaze kubinyereka vraiment ugafatirwa n'ayandi babanga baramaze kubinyereka ibiganiro vyanje ibiganiro vy'abakozi twaradukorana ntibabira baco kimwe narababara kandi narababara kuri kimwe numva kuri kiba tarabiganiro vy'abandi dukorana ngiye jewe ntahari barindire nyene jewe ari jewe nza je suis pas une machine faut basi rimwe ngabandi bantu banduhurira hagiye banafatse n'amabanga yandi okay aha ukagira inkuru turakomeje nibaza ko tugiye kuza mu buzima cyane bwa Silent Vibes kuko ubundi niyo abantu benshi bakuziko kandi nibaza ko uno munsi ozira ko zizwi cyane d'abord kuri niyo uzwi ko cyane kandi abantu bakumenyeyemo nico gituma ndiko nibanda cyane kuri televiziyo yawe jabundi sinkunda kuraba ibyanse nkunda kuraba ibyakunze mugabo hari ikintu nkunda kuvuga iyo ntango ikiganiro nkunda kuvuga ngo don't give up ushobora kuba uri ngaho no munsi mugabo basi ukumva uracitse intege wowe kuva utangura akazi nikiye kintu cambere kimaze guca intege ukavuga ati mana yanje noneho ngenda bihebe sindagira feeling yo guheba sinibaza yo guheba ahubwo nibaza ko feeling imaze kugira kera nahora mvuga ngo kwa ndakunda je Oprah vyatari ndamukunda ndakunda ama emission y'abanyamerika yego ndakunda kuntu Oprah akora ibiganiro ari umumama kuze rumenga na je nzoshika muri myaka nkikora ibiganiro mbone kuntu biruhisha nateye mpindura ibi vyiyumviro mugabo gushika isasi sindagira ide kuvuga ngo ndabihevye abantu baragaragaje kunshina geva n'ubu baracabigira mugabo nashanda bacinege ko just muracika intege kubera ko ibi bintu nkora ndazi impamvu nabijemwo apa kumenya impamvu nabijemwo ndazi narabonye ikintu byanyungukiye byampaye abantu bazima byampaye abakunzi benshi gose cyase mundama wanashima guha agaciro abansi kuko muramvuga ko abansi mu bantu bankurikirana harimo abansi mugabo abansi ni nka 3% y'abantu bankunda umwazi hagirira sorry umwazi ugiye umwazi niwe gukurikirana cyane mbere cyane kandi wawe ni umuntu akurikirana n'uwakamaro kuri wewe abari umufana hari abantu mbona bangataka kibiri nkavuga wow okay emission wayiravye yose muri emission y'isaha wumvise makano kagakosa kamwe niko ubonye wo hagaciro mugabo ntaco ni bon ndabona ko emission waravye kwa kanone kabaye ku munota wa 40 bisigura ngo emission wose waravye kuri 40 minutes kugira ronka ako kantu gakati urumva ko n'abafana navuga ko jewe abansi batantera intege kura kunda man abantu barankunda nkumva ndabaha agaciro gose uyu muntu vraiment nkunda muri buno buryo nta kuna kumwe no mutetereza no cika intege kandi mbona ko uyu muntu avyuka ndaba hari abantu basonga ibiganiro nk'inshuro nka 10 jewe jengene ndakora emission nkayiraba rimwe yego iri muri montage canke yasohotse mugara abantu bayiraba bakayisubiramo kuri kuno kurayisubiramo ngo je ngusungunda y'inkuru yarangyoheye yego kwimvira n'uwo muntu vraiment reka ndamukorere wewe reka ndamukorere kuko ibintu at least ndakora biko biramufasha
mu buryo canke ubundi donc urumva ko abo bantu nibo bantera intege nkumva wa ibintu nkora biratesa biraryoshe iyo cyabwo ha gucika intege ndarandiyumvira content nshasha donc wewe nta na rimwe urigero ucika intege uvuga ati vraiment jamais ahubwo gusa nibaza ko mba desu sometimes ha gucika intege ndaba desu n'abantu nkiyumvira okay aba bantu jewe nta muntu umwe ndagirira nabi non plus n'ibintu nkora nta muntu bihombesha yego nta muntu bihombesha kuba je mfata microphone nkakora ikiganiro nkaza kwiterera inkuru n'abantu nta bihombesha mbere n'uyu muntu kugira afata umwanya wo kumva ko je ibintu nkora bimubabaje afise ikibazo d'abord wafise ikibazo iki kumenga iyo bafata iyo umuntu yubaha agaciro ivyiza ivyo nkora bivamwo nibo babaye ko je simana n'ibintu ivyo nkora biba ama genre bibahombesha manko bibahombesha abo bantu cyangwa baravuga ati ikintu giko umuntu akoze ikintu ntugikunde mugabo atakintu kiguhombesha wewe ndakugwanya uwo muntu arazi impamvu agikora arazi impamvu ari muri ivyo bintu yego azonga ico kintu ata effet negative kigukorako yaguca intege uwo muntu kora ko wewe arazi avantage kimufiseko n'abandi bantu bakunda ivyo bintu akora urumva donc ndabadesha umugabo niyo situbayemo muri iyi suri mwe ntushaka kubura abantu bagucine kandi abantu nabo barakenewe kugira ngo d'abord iyo ucize intege umuntu yazi guciye ubumuhaye ingufu ubutumye reisisa ya je abantu bacenge ndabakunda nukomeze rero reka ndabacingira intaye gato jewe nkitangura Siren Vibes hari abantu baki bangwanije bavuga amajambo ibi nibi mugabo ntushaka ibaza ukuntu bambustinze ko nibaza ko ntari kubiha agaciro iyo abo bantu batangwanya mugabo fete ko baje bakangwanya nace numva ko I have to prove them wrong I have to prove them ko ivyo bashaka bitazoba shaka kumbona nasubiye inyuma ahubwo bazoguma baca bambona ndiko ndaduga kandi ikindi naco baba bariko bagufasha kwimenyekanisha kwa urumva jewe vraiment mba numva abantu bose ndashaka umunsi umwe bazavuga ati kweri twaragize amakosa kumuvuga nawe uyu muntu twaragerageze biranga twaragerageze basi at least basi bamaramara kandi azikora benshi bamaramara benshi gose hari n'abandi atamaramara ahubwo baca bakwanka kurusha yego kora ko nyine bose batamutima bagira mugabo ufite umutima mugabo ari akantu nyene yavuga ati karamuciyemwo hanzigo yarabifisiyemwo après aramaramara avuga ati navugiye ubusa nakoreye ubusa nzosubira kuvuga ubusa urumva ko ni beza abantu mu buzima ahubwo uwo muntu bibaye ko nukumva ko abantu arabakeneye ntabifate muri we kuba ko uwo mucinege ko yotinya kuja mwarabara je baramvuze ko ibintu byinshi kubugengira abantu bibaza ko nazosura kumura ndakora ibiganiro ndabaha ibiganiro ndabongera n'ibindi n'amafoto ndabahe urumva gushika namuvuga ati ko tumuvugira iki mu bisanzwe uyu muntu ntacika intege n'igikoko bigenda gute kugira ngo agume ahagaze genre aho gusubira hasi asubira doga niko ko natahuye ko aba bantu ivyo bashaka no kumbura ndi hasi nanje je nshaka no kwibona naduze uri hejuru kandi naduze ndi hejuru cyane kandi vision yanje vyose ndayishikako reba abantu nabaha agaciro bazatuma ya vision yanje ntayishikako rero genda ndayishikiye kureka je mbandanye ivyo niha ishingano zanje hama mbandanye nikorera akazi kanje hanyuma benshi bizobungukira kandi nibaza ko Siren Vibes imaze kugaburira benshi imaze gufasha benshi apa n'abayikorera abantu bari inyuma bayikurikirana ni benshi gose imaze gufasha benshi cyane urumva nk'aba bantu ndabiva nkumva sinshobora kubagira nabi ngo ndabahebe okay atwa umuntu agose intege basi acika intege nawe canka bibandaye ni acika intege nzosura kumuba motive nande oya mvuze nti basi ufite hariyo umutima utari mu bantu umutima w'ubumuntu kumenya ati jewe uyu muntu ndiko ndavuga nje nkunze kubivuga hari ikiganiro twe twakoze ni nko umuntu aba yavuze nabi ufite ozi woshobora kuba uri strong muga hari undi muntu bashobora kuvuga
ugasanga ari faible d'esprit je ndazi basanga uramuciye intege vya vrai je ndazi abantu bakunda kuvuga cane usanga bakunda kwandika kuba bakunda bavuze ati umuntu ashobora kuraba ikiganiro aka 20 minutes ukavuga ugakocora akashako nyene kugira ngo abe ariko apibliya ndazi umuntu yavuze uwundi muntu biramutera igikomere ibaze nk'ubu wewe bon jewe bimbeko ntibimbeko mu izina rya Yesu mvuze ngo nakaroro nihaye je baraje umuntu aramvuze aravuze ati ujye mu kaga ntona ko ari umusazi nakaroro ndaguhaye ujye mu kaga ntona ko ari umusazi hama nkaba mfise igikomere cyo muri wacu bose arabasazi hama bon disons abo tuvukana basi nka babiri mu bo tuvukana wewe wumva iyo bisohoye ivyo bintu uba bitaza kumblesa nibuse ko batoyi banje canke bakuru banje basara irero ndiko ndavuga ati basi baba bajera amajambo nukugira ngo hatagira undi muntu ari nyuma ya kamera atameze nka woza ari strong yamaze kubimenye bitsitaze naho à la base nta muntu bitababaza na suwa ngo jango ntibimbabaza ufite ibyo kubabaza mugabo ndeka kubiha agaciro sino kumbabaza aho ntibiryoshe kubona umuntu akaragutuka ntaco wamuvugishije ntaco wamugize nta namwana mwafuri base mumubwire nabi nta kintu na kimwe uri blame mutwe ugati none umuntu namugize iki bira yadukize yanziki ibintu cyangwa avuga ibintu nk'ibi birabaza gusa jewe nyene ngira imana ko nsenga gusa n'abantu bazima autour de moi yego meme na papa ariganya ndikambira ati ibintu byihoze on répond les impécis par le silence le simple silence yonyine yego kandi nako karababaza cyane kugira umuntu agutuka no mu ishuri birabaza mugabo ivyo bintu byo gutukana ndakubwira ikintu kimwe nta kintu kibukora ku isi kitazo kugarukako tota urashobora gukomeretsa umuntu mu ijambo nukuri hari abantu baba anéanti kubera amajambo umuntu akaba ubuzima kumva ko ubuzima bwanse kubera amajambo yabwiwe ahagame n'ingorane zo mutwe kubera amajambo yabwiwe warabikoze urirenganiye ntaco movement ugize ibintu bisanzwe yego urahejeje kwica ubuzima bw'umuntu ndakubwije ukuri iminyoni ivyo bintu bizokugarukako kandi inshuro nyinshi yo mwijuru hari Imana iraba ibintu ngene kihorera mugabo irazi guhora urumva irazi guhora ivyo bintu bizokugarukako ahubwo usange vyishe wewe cyane kurusha uko vyari kwisiga mu nyungu rega ubone ntibavuga ko ikintu cyose ukora kizana nyungu c'abantu n'akabonus urumva rero umuntu wese azarabikora nakoranye emission na kidashari mu season yavuze ati ngijambo ngo ribisohora ribanza kwica wewe d'abord ribanza kubijyawe nyuma ndakubwira ati wowe umusazi nuko d'abord wowe ubivuze no ubanza ko umusazi urumva nyuma uvuze ati wowe nta kintu uzovamwo canke wowe urimbwa ni wowe banje kubimbwa avaye kuri ya muntu ubibwiye aza kubimbwa urumva avuga ati ikintu cyose kinegatifu sohora kivuye d'abord muri wewe abangishikira wa muntu kibwiye kibanza kukwica wewe hamakataza kwicana wa muntu na wa muntu kibwiye mugabo nubwo bigenda uko onye wowe urafite uko sohora byinshi ni byinshi uri kuri niba batuse abantu batanu ngo niyimbwa wowe urimbwa zitanu urimbwa 5 fois nimututse abantu batanu ngo basazi urobasazi 5 fois urumva donc il faut que umuntu araba jana mambwira abantu ati raba ko kuba uri ku isi hari ikintu kimariye abantu positivement urumva raba ko impamvu Imana yagushize kuri isi ikigutije impemu uri kure bikora kugira ngo ushoye kuba wogira ikimazi abandi bantu pa gusambura abantu pa kwica abantu urumva d'abord wowe wibwira mu mutima ati mbega je hari ikintu mariye abantu kuko hari igihe ushaka kuza ukabwira akabana ku mateleviziyo ati je urumva nakoze ibi nibi urabibona nafashije abantu bana mugabo uri hariya wenyine ugati nkwimviye kubesha abantu yego mvuye guhenda abantu mugabo ijya conscience yawe kubwira iki irakubwira ko réellement ufise ikintu uriko uramarira abantu nabo batanu mbega abo wishe nabo uri kurakiza balancing ko nta muntu akora byiza gusa 100%. Je ndashaka kuba nafasha abantu benshi ugasanga ari abantu babiri cyangwa batatu nababaje urumva bisa ngo natiro yanje siyo kubabaza abantu maybe bikora ko umuntu byarase ndababaza abantu sivyo mugabo si ibintu si fierté si ibintu nkora ngo wishimire urumva mugabo wowe ni muzi ko kwa ubabaza abantu 100 ugakiza batanu c'est que hariho there's something wrong with you
urumva nuko umuntu avyiga gukora ko ntituzoza kuri isi umunsi umwe tuzopfa twese one day we all gonna die ufite ni wo mucamanza mukuru mugabo eske ni wapfa uzosigira girihe ayaya ifo ko abantu bose baravyumviye bene data avuga ati Imana idufashe cyane gose uza uruhombo okay cyane avuga ati tubarakabona fuye rabaje aha hari akantu kamushaka kubaza kandi nibaza ko bon je ndakunda kusoma des commentaires hariho n'ikintu kimwe bon sinzira vuba ariko ndavuga ahantu nyene je bundi time inspire depuis kandi kuva kera urabizi ni ibintu nakubwiye nta nazi no gukora umva iyo ndiko je umuntu anyespira ndabimubwira sivyo rero nzovyigumizamwo ngurumva ngo bizongo canke iyo umuntu uko ameze uko ndamubona je ndamubona ndavuga nti ndiko ndanaliza umuntu ameze gutya ndavyankoraje 80% vuga nti uwo muntu 80% ameze gutya nubwo izo 20% naba ntazizi 80% ameze gutya muga hari abantu uzubana bavuga Ozi aragoye Ozi dimo ugasanga kujya bavuze ati je nta bantu dukorana batiruka sanga Ozi abakozi nibi ntabakunda abakozi ari egoiste maybe ugasanga bariko barabivuga ugasanga nukwikunda aragoye wowe wibaza ko biva kuki kubera ufise aho mwakoranye mukavana je nibuka ko umuntu mwavanye tukamenya makuru ni ka boss akorera muri jimbere mugabo pourquoi usanga abantu bafise ces commentaires biba byavuye kugwe kubgawe kuri kote yiwawe ubi ivyo ntibivuga abo twara dukorana niyo mpamvu utakina kimwe babimbwiye yaba byovuze wa muntu twara dukorana akaba ari waje kubivuga aho navuga ati maybe ko bavuga mugabo bivuga abandi batamakuru bafise babumva bashaka gucafuza izina ry'umuntu bashaka gucreate des buzz tagira umutwe n'amaguru ngo yavanye naka nabi canke yavanye je dushaka kubaza abantu bose tuvana twaradukorana baraje ku mateleviziyo tuvana bivuye kuri bo je nashima naho bukora nabwira ndagerageza nkasura nkakweseya nkasura nkagerageza tuvana handi bavuga ati vyanse kabisa vyanse wewe genda bandangiriza handi hantu canke bandangire ubundi buzima sino wewe urashaka kubaganirize wowe umuganirize umwe ushaka muri babiri mbwira ati byagenda kugira uve muri Siren Vibes je barabizi bose ko babizi ko je ndumutigisi ndakora gose banashima gwasanga msibiganira byinshi kurusha bo bakoze mugabo ahubwo kintu nibaza ko ngoyemwo ndabapushinga cyane ndapushinga ndababwira ati nshaka mukora ibintu byinshi bitavyo wanje donc utabimenyereye cyangwa utazi gukorera kuri kuko kwiruka kwanje biranka ko no projet we sintoreha umuntu utari karakora fumuvuga ati basi wagerageje mugabo byanse mugabo wagerageje mugabo pana ko ubu munebwe ucare hama uzozira uraronka amahera ku kwezi y'ibintu utakoreye that's not me mafaranga barayakorera je ndaronka nayakoreye nivyo ega nawe watanga gukora handi hantu warahembwa je ndayaronka nanga exemple ya narankora muri Bujahid je twatanga 2 émissions par jour n'abandi batavyo bashobora utanga kundwi donc ibiganiro 10 kundwi 2 émissions par jour kandi akubwira ati jewe sinzi hano zo bikura birondera wewe irondere kandi urimenya kandi abashimira gukora ko bafashije gukora ku murindi genre gukora cyane urumva jana nshakira amahera avuga ati niba nkeneye ko bampamba amafaranga niko ndobuje gutanga ibiganiro bibiri ku munsi kandi mugabo azubize urumva navuye nakoze igituma mugabo navuye mfite experience nini kubera ko nakoze ibintu byinshi mu mwanya muto donc uri kurambwira ko bibi ntibikunda kubera iki je ko nzi ko nabikoze nkabishobora kandi nkaba nzi ko nawe uri umuntu afite ubwenge muzima aci ubwenge gute wevyo kwankira urumva bavuze ko ngo yaho no vyemera ko sinsupport abanebwe oya uko kugorana je ndumva ari bisanzwe noneho c'est normal ko umuntu yiruka biragoye sino na commentaire ayandi nkayo avuga abantu bari behind bari nyuma ya bataba bafite amakuru nyayo okay nibaza ko bazotanga ama commentaire noneho nyene je bashaka ufite je bashaka umuntu avuza amakuru mabi kuko hariho ubona umuntu yagupibyiye bajya nyene usanga bandika ibintu ku bantu
ugasanga aravuga ati uyu muntu yagupibriye yavuze ibi nibi nawe nawe ubivuga kwiki ufite ico mashaka ko we nawe ugisha ubivuzeko osi urabona ingene Sarah je sindakubaza vraiment kuko ndabizi ariko ndabariza abantu n'igihe mugira mukwiza abantu ibihumbi ijana bakurikirana mwaragize umunsi mukuru waravuze intango ya Siren Vibes uravuga uretse umuntu yadufashije mugabo abantu benshi uraza hanze ko bavuga ati reka kajya Ozi afise aba diaspora bamufasha hirya no hino urumva igihe utanguye Siren Boutique ho abantu barasaze avuye Dubai urumva je nani vyamenya rero yari yagiye uravyumva nawe sinzi nashaka gusubiramo wowe bibaza ko ari kubera iki abantu baba bibaza ko ivyo bintu ubu ufise wabikuye mu bagabo nikora ngira ngo ivyo bafise bo babikora mu bagabo sinigera ndohinyisha ivyo bintu vraiment wowe ubonye nurabizi ko na Deje ndagukunda mugurazi ko bigoye kundo nibaze ko mba ndi mubiki ndi mu kazi je nkora je ndabona ndazi ibiganiro utanga kundwi no kugusaba mvuga ati kugira umuhiganiro n'urukundo wowe kubera kubikora urashaka gutahura aha ukuntu nkora donc sinokora nk'umutima hama ngo ibintu nkora ntibive nk'umusaruro ndasara kugira ngo nkore ibintu bitava nk'umusaruro donc abantu bavuga uko onye nibaza ko ari babandi bagifise za mentalite zuko umukobwa aronka ari uko bikuye mu bintu mu bagabo nimba ari umuntu akunda kurya amahera yaruhiye ni jewe ndabikunda gose niko sinzi gusaba je sinzi gusaba je sinobesha ngo sinsaba diaspora ngo banshigikira mugabo sibo bahagaritse Siren Vibes oya basi bumve ngo baragushigikira pana kuvuga ngo barakubesheje abandi bantu bose yego kubera ko barankunda ari benshi wanashima n'abanshigikira ni bangahe ngira ntibashikana batatu ngira ntibashika be bari hehe uravyumva oya no kugushigikira banshigikira mu kura ibintu nkora kandi mu kubiraba niho mpembwa sivyo ko iyo ni support ikomeye gose kandi nkunda mugabo sino umuntu ngo arasohoye inote nuko ivyo bintu je maybe abandi bantu barabishikira mugabo je bishikira gake gake kabaho kabisa urumva niyo mpamvu iyo abantu bakora bivuga ndabiraba nkumva birantwengeje nkavuga yo ya mwana musoma makuru ukuntu je njya narusha ntimwovuga urufa nk'ubwoye donc jewe iyo ndabibona ntaco nibaze ko ari mentality ifise abantu sino mu Burundi gusa nahantu henshi umukobwa abaye successful mu kintu canke ikindi ubumego hariho umugabo ari behind un homme derrière iyo success umukobwa arashobora turafise ubwenge d'abord yego turiyumvira kandi turakora James abana babiri uravyumva abana babiri ntigaza kwiyumvira ukuntu bazobaho bazokura ikintu kizobatunga ikintu kizotuma bari hishure ibintu nyene nk'ivyo kuronka amahera y'inzu kuronka ndabizi ibintu nk'ivyo kugira ivyo bintu bindabironka mu gihe ntazi gusaba ndi obligé d'abord gukora cyane cyakiyumvira amasource de revenu atandukanye niho havuye wewe wanashima na idea kugira Siren Boutique urumva kugira ngo nimba kuri Siren vyanse bagiye turonka ibiganiro bidashushe bidashaka kuguhemba neza ahanyesho gushaka kuharonka ratio y'abana urumva donc umuntu aciye yaza ngo bla mugabo ikindi naco hanga bahara abagabo babiri ikibazo kiri he wa mugani nane babo bacanke nababibuze disons ko ari ivyo yego ikibazo kiri he what's the problem canke yabo waruryamye je mbona yawe waruryamye avuga ati je bafite je mbona kubera iki Siren Boutique kubera iki Siren Show kubera iki Fun and Fact kubera iki Girlfriend kandi afise nyabagabo bazarabiye ari bibabaje ko abantu bavuga ngo uranga umugabo amafaranga ya umugabo atari umugabo arayagu ego irabaje umugabo umunsi umwe nzo kora nibaze ko bashaka ndo umugabo afite amafaranga azarayama barankunda so bakunda kuvuga ngo nakantu nasomye kuri statut y'umuntu ariko aravuga ngo kenshi abadamu bari independante hari ikiganiro mwakoresheje umuntu w'umukanadye asinze ko afise intoze nationalité ya n'umuntu usaba muri Canada yavuze ngo abagore muri Canada ngo barakubita abagabo sinabikurekaye neza vraiment gusa narakiravye akantu gato cyane ijo nabambeshe ahubwo niho iki kibazo kivuye avuga ngo abagore bari independante ngo kenshi usanga batubaha abagabo wowe wibaza ko seroka canke hari ukungene ngaha mu Burundi abantu bisumeta ku bagabo baba bakabuba kubera ko bafise ibindi bintu babazeye ko
ni gupera iki bakunda kuvuga ngo abagore bari independent ngo ntibubaha abagabo babo wewe ku bwawe nibaza ko hejeje no kuvyishura neza umugore ari independent ntivyo ko tubaho umugabo oya ahubwo nta mugabo imufata nabi ngo avyemere wala none ni kubera iki umugabo yamfata nabi nkavyemera kandi nzi ko ntamufise no baho neza ça veut pas dire que ututubaha abagabo umugabo no kumenya ko nukumenya d'abord il faut ko abagabo bamenya agaciro k'umugore non plus umugore ari dependa kuri we ntibyo kumufata nabi Ono ko ruzi ko ari uri hinzu ari umuguri amahera ari umuguri impuzu ari umuhamara bus ari umuhamahera ko text cumfata nabi urumva mugabo uhure n'ujya avyigurira ubuzi neza ko umuntu uramukunda nawe akubahe n'urukundo demo uramukunda nawe akubahe aho hantu harimo gusa oya ega harimo akubaha kuko agutinya plutôt agukunda kwera gutinya avuga ati none nk'umuntu amubwira nabi kubera kinaza gukunda umuntu ntiyinya d'abord oya dufate nk'ubuwasi niba abandi nyene baca bahindukira akavuga ati umuntu ari independent donc umukobwa ari independent ntashobora kuba umugabo kubera ko ivyo abona vyose ko yomusaba bavyifitiye nyene muri we donc umva urukundo ntigubakwa n'ibintu shanade ntigubakwa n'ibintu d'abord avant yo ko habaho ivyo bintu ifa ko haba hari urukundo urukundo ni rwaba ruhari uwo mugabo uzomenya ko kubera ko umukunda tegeza kumwubaha urumva kubera ko uwo muntu umukunda pas parce que afise ibintu d'abord umwubahira rujya rukundo umufitiye sivyo hanyuma urya mugabo nawe kubera ko agukunda nawe nyene azokubaha uravyumva donc d'abord bihera ngaho onye sino ntuzoreka kubaha umuntu ukunda ntibibaho gute no banda gukunda hama nkaza kukuburira indero nibaza ko umutima wanje nawe nyene wonge avuga ati gute ujye muntu ndamugire ibintu biro kandi nzi ko ari wa muntu ncara nkiyumvira ati mbega yafunguye mbega yambaye neza mbega afise amayunite mbega yambaye kirato ciza hama ndakuburinda ntibikunda ntibipasa ahubwo utamukunda tout simplement cyangwa uvuga ati ndamufisa kubera iyi intérêt iyi ni urumva sino umuntu mukundana ntihuye ivyo navuga ati binze amafaranga nivyo kubana ntaho bihuriye vraiment uwo muntu deke tant que umukunda uzomwubaha umurusha amahera utamurusha amahera uzomwubaha ko uramukunda aha ikibazo cyane ngenda kubaza kiraza kukugora mugabo narashize kuri state ko nzokoresha ozira codes nivyo mugabo nshaka gusoma ikibazo cy'umuntu yambadije n'umuntu atari no mu Burundi uko cishura kose ico nabonye cyo cyane na commentaire nabonye kuri Facebook wishuye ndavuga ati wow ozi ndamukunda vraiment okay ngenda irondere sorry iri muri WhatsApp ndayisoma uko nyene nakimwe nkura Alex nakibazo okay begire kabasha okay voilà yavuze ati ngo mbariza uti hari umufana wawe yashaka kukubaza utubazo tubiri naho ego ni tubiri akambere aha yavuze ngo d'abord uti aragukeje ku kuntu n'umukozi kandi aragukeje ku bibondo vyiza wibarutse merci taguru vuge merci hama umumbarize uti abana bawe bafitaniye relation imeze gute na ba papa babo uti eske abo bana birashika bakaramukanya na base siwi uti yo babonanye na ba papa babo wewe ozi uburi hehe uvyakira gute sino wayi batabonana na ba papa babo donc mugihe baba batabonana nibaza ko cyashatse kuvuga uti urakunda kuvuga ijambo ngo abana banje uti hari uruhara abapapa babo bafise mwiregwa ryabo ibibazo biragoye uti hamwe bakubwiye bakavuga ko bashaka kuba kwa papa wabo wo vyakira gute uri bubikura gaski imbere sinzi nibibazo bigoye navuze ati bishobora kuba abantu benshi bavyibaza mugabo n'umuntu yabinyandikiye vraiment ni message ninde cyane ego okay icambere amahoro asofanya kwabo ni meza
papa mukuru pa we n'umunyarwanda aba mu Rwanda donc urumva ko we ntibabonerana cyane nka nk'umuto sauf que papa w'umuto ari nka papa wa Pesha donc niyo aje gutora Kori ntamutora wenyine batwara bose ni nk'abana biwe bose yego abakunda nk'abana biwe ntabwo yozanira ikintu Kori ngo ariko kuzanira ikintu Peshi donc urumva ko bose ni nk'abana biwe ufite nk'orasi donc ndiza n'umwana wiwe na Peshi hama donc birashika baramukanya na base akavuga amahorasi yabo ya papa wabo yego hama na papa wa Peshi nuko nyene yaje donc urumva barabonana na Peshi bararamukanya nka papa wiwe hama nawe nyene arakunda ka Kori je sinzi tu umva bose mwose ntapse bana babiri umwe wese urumva même si Kori namuvyaye après naramaze kuvana na papa Peshi nawe nyene akunda ka Kori nkangana kiwe yiregura gaposta urumva hama ikindi naco yabajije baramfasha kurera abana bien sûr que oui ego même si batabana baramfasha hama ikibazo ca nyuma co bambwiye ngo bayikorana na papa wabo navyakira gute yavuze ngo iyo bari kubonana na papa wabo ngo buri je ngo mandi he sha hari gihe nyene aza kubatura ndi muhira tukaramukanya hama baragiye muri show zabo jewe mandi muhira ngo vyakira gute neza nese abavyeyi bise umuvyeyi wabo urumva neza kora ko c'est leurs parents aussi niko babaza bo ngo abana bari kumwe nawe ngo bamumereye gute donc urumva n'abavyeyi babo nibisanzwe n'umwana wabo n'abana babo hama ico kora ico kuja kubana na papa wabo rero uribuka vraiment félicitations ico kuja kubana na papa wabo sinzi sindiko ndibona ubuzima bwanje ntabana n'abana banje ntabyo nigera mbona kubera ko bararyosha ubuzima bwanje bose ari gihe ka Kori nagafise umwaka n'amezi ntagiye kaza nkakangira massage ndusha kaca kaza mama kacangira massage nabwiye butoke bwiye bungana nkugaca gumagira gukanye umva nkatwenga ugaca bibagira n'amasese yose uvanye yuva na Peshi nuko nyine bayaje yante inkuru zose zo kwisi yose urumva rero nciye mbona ubuzima bwanje ntari kumwe n'abantu depression ntibaze bakora iryo hose ntibaze bankwana amaze mu bikora ivyo bintu nibaze kandi bakatavyo bazokora ko barabizi ko abana babo bakeneye mama wabo normalement naje numva umengo no gushigikira ko normalement abana n'abamama wabo kandi vu que abana ndabareze neza nabo barababona babashatse neza ku mwanya ko babishakiye urumva ko nta kibazo na kimwe abana bafitanye na jewe bafise ko babona na jewe ikibazo cha Nadeje naco kiravuga kiti nadembwa imisimara nka dessert wari nine ntirashika shiri wanje nine ntirakwira rega ni ntahe ozi ni blend comment nzumi ufatiye reka mpereze ko basi reka mpereze ku kibazo ca nyuma okay abana bawe barakuze kandi urabona nabantu nibaza ko bageze ku rwego rwo kuregwa cyane n'abavyeyi kandi ari bose je ku bwanje wumva bikoroheye kubana n'abana bawe donc birakorohera basi kubarera ukabumvisha ko donc ntagiye bagustressa bakakubaza papa ari hehe umwose akakubaza papa ari hehe ntagiye bishika canke barafise iyo connection binjiranamwe n'abavyeyi Peshi ni wakuze niwe yobimbaza peut-être mugakora ko nawe nyene yakuze amubona abona papa wa Kori nta manki ya papa yagize na wapi sindabona ntarambaza gizazo vyuko wonye hama ikindi naje biranyorohera kora ko ndabikora n'urukundo yego ndabikora kora ko ndabakunda hama ikindi naco nasavye Imana kumfasha kubarera neza ko niyo yonyene ishobora kumfasha kubarera neza ko je nta buhinga bwinshi mfise kandi umuvyeyi arashaka kurera umwana yibaza ko amureze ugasanga biranse donc je namubwira Imana manaje rero abana nibo bampaye kandi abampaye bizi ko nshobora kubarira rero wowe ni ushobora kumfasha kubarira kandi nkabarira neza ngiye kandi bazomburana yaba côté émotionnel yaba côté matériel yaba côté y'ibintu ndazi byose bizomfasha kubikora neza kandi nibaza ko ngerageza so ngo ndabishobora gose mugabo nibaza ko ngerageza courage mama merci abanyarwanda bavuga mama n'abataranya umunenge aha abazira koze akajambo kanyuma vraiment kanyuma
akajambo ka nyuma wumva tutogenda tutavuze no kubwira abantu gukundana je ndakunda abantu bagwize gukundana gushigikiranira mugabo nimba umuntu utamukunze osi mubahe t'es pas obligé gukundana deje t'es pas obligé kunkunda jewe t'es pas obligé gukunda Casual TV t'es pas obligé gukunda Salon Vibes ngo at least vyubahe ubahire gutandukane bwawe nabo canke ivyo ubona wowe bakora udatahura hanyuma tant que wowe ivyo uriko urakora biko biragenda canke ataco biko bariko barakwicira bareke hama ikindi naco ubeho ufise icuma y'isi ntubeho ufise ico uhombesha iska no yaba hombesha sawa benshi mugabo namambwira abantu ati yumvire wewe mugenzawe n'undi mugenzawe mubayeho mufise ikintu mari y'isi kuntu isi yokorerwa kurusha uko yorewe uyu munsi donc niyo message yanyu abantu banotanga. Ok, ça tombe bien, on va badushiremo n'umuziki. Je as mon akwankoraja comme j'avais idée yo kumva nubwo hari abantu badekuraje abandi moi je vais t'encourager. Nka Casual TV vraiment twavyumvira avuga ati OK, une femme forte, courageuse, belle, atari nkuko abandi bose bamwibaza. Bo jari gihantu havuga ngo urumva no kwisembegereza no nko ivyo numva mu mutima kandi vyiza kubera ko umuntu ntushaka kumwisemba atakubeshajeho umuntu uramukunda ha mukabigaragaza ukabitemonya twe rero urana kaje kantu kagiye tukazaniye wewe. Oh wow, ico shaka kuvuga ikintu kimwe gusa kuri akantu. Thank you. Sinakabona siniko ndi buterura intebe ariko ndaza tu reka nze kugira ngo thank you how much tugukunda kandi tugushigikiye. Merci. Naho ntazibirimo ya je nshaka kuvuga akantu kuri iki kintu kuri aka kantu twaguteguriye sinzi ngene nsa sinzi ngene gasa sinzi byose thank you gato turaza gufata ifoto araza kudufata ifoto turi kumwe nashaka kukubwira ngo après tout hari abantu bagushigikiye bagukunda. I know. Ni juste kukubwira ngo ntuze wigere ucika intege mu buzima. Merci ndabemerere ko ntazocika intege. Si ikintu gihambaye mugabo c'est juste encouragement. Merci beaucoup Nadege. Navyo bari bitumbura uze kubirya uryohe uvuga ati bivya wazufise honyene nize ko ari byo kurya. Uze kuvuga uti akantu kavuye ngaha hama ndashaka bon Dieu-moi, wumva uri encouragé, wumve ko tugukunda, wumve ko tugunezererewe, wumve ko imitima yacu yishimye kandi don't give up. Thank you so much. Iguzo ubona bigira bihere bizaba bitanguye. Yo ndaryohewe Nadege, merci. Ndaryohewe cyane na ni gift mugabo jabo gikindyohera si kiba kiri ndani intention umuntu aba yabikoranye. D'abord kuba yavyumviriye nico kintu kinkora ku mutima gose kurusha abana cime le contenu kintu kiba kiri ndani. Donc birangyoheye gose aha nanda gutentege Nadege. Merci. Ibintu dukora biraryoshe mugabo biragoye. Ya cyane. Uzogwanywa na benshi. Ucibwa intege na benshi. Mugani wabandanya bamwe bagucina kibazo bafana bawe cyane gose niba atana abafana bawe uzokunguka inshuti nyinshi uzokunguka nikiga n'ubumenyi sasa ubumenyi abantu aussi même financièrement utera imbere kubera ko kana kazi kaguhemba kazoguhemba ntuzocika intege uwo mwete nabonye ufise ukiri mu ntango biri très impressionnant ushobora kuvyibaza jewe mpanda mission yanje yakera nkabona nakora mission y'iminota indwi itanu navyishe donc ndiko ndabona umuntu ari mu ntango akora nkuko ndamwiyumvira muri 5 azobageze hehe muri 10 azobageze hehe donc just imyaka 5 muri bino bintu ukukora ikiganiro mfise 5 gusa ibaze wo rero muri 5 utanguranye mwete nkuyo ubonye uzobugeza ahantu hakomeye ntucika intege wandanye ukora ubandanye nyine wimba turakeneye beaucoup de contenu nziza zitesa zitwenza zigisha byinshi kandi buracibwe ndazi kuzobishobora. Oh my god, thank you. Bye cyane. Bye bye.